Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Nabaye ikaze muri kino kiganiro dusanzwe tubashikiriza ijambo ry'Imana, navuga ngo ni ijambo ryo kuzirikana canke n'ijambo twakwita ngo ni impamba y'umunsi, aho tuba dutumbereye kubasangiza ijambo umuntu yokwirirwa ariyumvira ko, umuntu yokwirirwana yogendana naryo umunsi mu bikorwa aba agiye kwirirwamwo. None rero ni jewe Janvier Imana irambona sanzwe ndakibatunganiriza kandi nkongera nkakibashikiriza, nkaba nongeye kugaruka kugira ngo dusangire amajambo tubona mu gitabo c'amazaburi, ni zaburi ya 63. Dusoma umurongo wa mbere twumve amajambo ahari ingene avuga. Amajambo ry'umutwe rivuga ngo zaburi ya Dawidi yanditse hamwe yari mu bugaragwa bw'Ibuyuda. Havuga ngo Mana ni wewe Mana yanje, nzozinduka nkurondere, umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje ukwipfuriza mu gihugu cumye, kiruhijwe kitagira amazi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, nta n'amajambo ngomba ko dusangira mu mwanya kumbure atari muremure, twumve ico aya majambo atubwira. Ngomba ko dukuramwo insanganyamatsiko ivuga ngo ububasha bw'amasengesho yo mu gitondo canke isengesho yo mu gitondo. Imana yacu nihimbazwe. Muri kino gihe kumbure ngira ngo hariho amaprograme ya prière matinale hirya no hino mu masengero, novuga ngo cane cane mu bisagara canke se ku masantre, ni kuvuga ibisagara byo hagati mu gihugu, muga nko ku migwa mikuru kumbure y'intara, usanga hariho n'amasengesho yo mu gatondo twavuga ngo ni twibature, ayari ngo ni burakeye, ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu nihimbazwe. Rero twabonye yuko mu ijambo ry'umutwe bivugwa yuko ari Dawidi niwe yitirirwa ino zaburi. Iyi zaburi rero vyerekanwa yuko ngo ariyo yagize ntiyanditse ngo cage yari mu bugaragwa bw'Ibuyuda. Murazi yarabayeho ahamwa n'umwami Sawuli, amara igihe aturatura, nuko novuga anyegera, aba mu bugaragwa iyo mu masenga mw'ibuye, aho wasanga kumbure ibihe by'ubuzima bitifashe neza. Hanyuma rero ngaha tubonye avuze ngo Mana ni wewe Mana yanje. Ahantu rero nakwira ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'isengesho ryo mu gatondo, nzozinduka nkurondere, umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje ukwipfuriza mu gihugu cumye, kiruhijwe kitagira amazi. Ijambo rero nakuyemwo intuzeye ni ijambo rivuga ngo nzozinduka nkurondere. Imana yacu nihimbazwe. Ukurikiranye neza rero ano majambo twasomye, usanga yerekanye ingene umutima wiwe ugize ushaka Imana, umutima wiwe unyotewe Imana. Tuvuze umutima burya novuga ngo tugomba kwirefera ku bugingo bw'impwemu, ubuzima bw'iyobokamana. Umutima wiwe unyotewe Imana. Hanyuma ngaha avuga kandi yuko ngo umubiri wiwe nawo wipfuza Imana. Tuvuze umubiri nawo tugomba kwerekana ibijanye na bya bindi byose dukenera mu buzima bwacu bwa misi yose. Dukenera kwambara, dukenera gufungura, dukenera amagara meza, dukenera kwiga tukareha amazu, dukenera kubaka amazu, dukenera kugura imiduga, dukenera byinshi twodondagura. Imana yacu nidutabara. Ivyo vyose nibijanye n'ubuzima bwacu bwo kubaho kwa misi yose mu buryo bw'umubiri. Aha nawe yavuze rero ngo umubiri wanje urakwipfuza, cyangwa se ngo umubiri wanje ukwipfuriza mu gihugu cumye. Ukurikiranye rero ngaha tubonamwo n'irindi jambo rivuga yuko yari mu gihugu cumye, novuga ngo mu gihugu c'ubugaragwa. Imana yacu nidutabare. Kandi bivuze uko ari mu gihugu cumye, urumva nyene bavuze ngo cumye
no muri business agomba ngo no munsi ngwasha ngo no munsi ngo cumye kwera ngo no munsi vyanse no munsi nta kigenda bagomba kwerekana yuko ibintu bitameze neza, ibintu vyanse, amafaranga atayo, kudandaza vyanse, uyu munsi umuntu atadandaje kumbure bifadika bigendeka. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi iruhande yo kuvuga yuko ngo umubiri we wipfuriza Imana mu gihugu cumye, yavuze yuko ico gihugu arimwo ari igihugu kiruhijwe, kirusha ubwaco, n'abakibamwo nabo nyene babaho baruhijwe, n'abakibamwo nabo nyene babaho ata buzima, ata ibintu bitagenda, ibintu bitameze neza. Bavuga ngo umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cose. Rero igihugu naco kitameze neza, n'abakirimwo nta mahoro baronka. Mbere Imana uravye mu isezerano rya kera usanga yabwiye Abisirayeli, yabahanuye ngo gusengera igihugu ico bambukanwemwo ari nyagano, ngo kuko nicaba amahoro nabo bazoba amahoro. Imana yacu nidutabare. Byumvikana yuko rero ico gihugu c'i Babuloni bari barajanwemwo ari nyagano kitabaye mu mutekano, nabo nyene kubera bari muri ico gihugu nta mahoro bari kugira. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha turiko tubona ibihe bitandukanye. Uyu mwanditsi w'Izaburi ari we Dawidi yahavuye aba umwami w'Abisirayeli agira kabiri nyuma ya Sawuli. Igihugu yari ari ingene cari kimeze, ingene cari igihugu cumye, kiruhijwe. Hanyuma yindi jambo rivuga ngo kitagira amazi. Ukuma kwacu si kubera ko kumbure ngira ngo ari kubera ko yoba ari saison sèche, si kubera ko yoba ari ici, ariko mugabo imvura ihorigwa bigahinduka oyaye, ahubwo vyerekanwa yuko ntikigira amazi, gisanzwe kitagira amazi. Na hano novuga ngo hubwira nyange. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero navuze ngo aya majambo twasomye turiko tuyaronderamwo insanganyamatsiko ivuga yuko hariho ububasha canke hariho ubushobozi bw'isengesho ryo mu gatondo. Imana yacu ntihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha, murazi yuko mu mico no muri kamenyere k'abantu basenga, abakizwa, abakristu, si n'abakristu gusa ahubwo mbere mpava mvuga n'abandi badafise imyizerere ya gikristu duhora tubona, dufata nk'akarorero n'abayisilamu canke se abamizirima sinzi kumbure. Murabona yuko nabo nyene barafise novuga ngo uyu muco canke uyu mugenzo wo gusenga. Mbere bo ngira ngo ahubwo badusumvya no kuzinduka. Imana yacu nidutabare. Uretse ko kumbure no muri twebwe abemera Imana mu buryo bwa Christianisme, nabo hariho n'abazinduka, hariho abavyuka saa 9 z'ijoro. Jewe nigishijwe na vyawe mu buryo novuga ngo bw'impwemu bw'ubuzima rukristo, n'umusirikare yitwa Baragabirije Emile. Nkirakana wanashaka nkiri umunyagice, twari dufise imyanya yo gusenga mw'ijoro. Jewe nawe imisi yose saa 9 twaba duhuriye. Hari harageze igihe novuga ngo habaho alarme, habaho novuga ngo réveil. Iyo saha igeze naho byagenda gute, naca nikangura, naca nduka, natuma ndota mbona nyene bwiwe ngo gufata igikoho kinini ngo ndase abazimu n'ibindi birabona nyene bavuga ngo mutindi arota ico ababaye. Imana yacu nihimbazwe. Rero nibuka yuko hari imyanya twahereye kuva mu bwana hariya yo gusenga mu ijoro rya saa 9, bivanye n'insiguro zitandukanye izina ziriya zigenda zivugwa ku masaha aya canke ayandi yo mu ijoro, saa 6 z'ijoro, saa 9 z'ijoro n'ibindi. Imana yacu nidutabare. Rero aravuga ngo Mana ni wewe Mana yanje, nzozinduka nkurondere, nzozinduka. Twama tubona mu buzima bwa misi yose abantu barazinduka gukora. Hari abazinduka kumbure mu gishweka kurangura impuzu, senkera akaba yamaze kuva mu nzu akaba yagiye. Abandi bakazinduka kurangura amavoka, intore, itomati, ibitoki, bivanye n'umwe wese ibyo adandaza, imihwi n'ibindi irengarenga kumbure n'ibindi. Ugasanga urwo rudandazwa
utazindutse ntibikunda nta kintu woronka. Imana yacu nidutabare. Rero uyu nawe Dawidi muri bino bihe vyiwe byo kuba ahantu humye, ahantu h'ubugaragu, ahantu hatagira amazi, mu gihugu kiruhijwe, ahantu nyene wumva ko ubuzima bumeze nabi, aravuga ngo nanje nzozindurwa no kurondera Imana yacu nidutabare. Vyerekana rero isengesho ryo mu gatondo, avuga ngo nzozinduka kare na kare. Novuga ngo mu yandi majambo ni nk'aho umuntu avuga ngo naragerageje biranka, iby'iwandi byose naragerageje biranka, imitwe yose narapfundapfunana, narapfunditse biranka, amaproje naragerageje biranka, ariko mbonye yuko atayindi rokuru nohitamwo kiretse gufata kurondera Imana. Kurondera Imana rero niyo ngiye gushira imbere. Mu yandi majambo bivuze ngo nzozinduka murondere, nzozinduka senge, bigomba kuvuga ngo ngiye kugushira imbere mu byo nkora byose, mu migabo n'imigambi yanjye, mpisemo kuguherako, nshize Imana imbere. Imana yacu nidutabare. Aho nahora nshira imbere gusatira, mbona umengo bizozanana mu gushimika kwanje, aho nahora nshira imbere ingufu zanje, mbona umengo bizocamo kubera yuko ngize umwete, ariko ubu nabonye yuko ivyo bidakunda, ivyo byarase. Rero ko vyase, nta kintu nkwiye gukora kiretse kurondera Imana, nkazindurwa no kurondera Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nibuke nkiri akana kariko karaca ubwenge, mama jewe amvyara, niyo tuzindutse tuja nk'ahantu kanaka, urabona nyene kwa kuntu umwana amaze gutangura guca ubwenge ashobora kugenda muvuga ngo nari ngeze gutangura umwaka w'ishuri mbere wa mbere, mu mwaka wa mbere w'amashuri ya primaire. Hanyuma rero ugasanga duhisemo kujana. Nibuka ikintu ntazibagira, mama tujaye tuzindutse mu gatondo ka kare nyene nova ngo mu nyomvye, mu bucagucagu, hama tukaba tumaze kugenda urugendo, akibuka yuko twazindutse mugabo atasenze isengesho ryo mu gatondo. Je nta n'ivyo nari bwamenye ico gihe, murumva ariko nari nkiri mutoya, byo gusenga n'abanyanya dusenga tugenda. Mbere wanashaka yari yakirije kubera jewe naragwaye ingwara zimeze nk'uburima nkiri umwana mutoya. Hanyuma abakizwa bamubwira bati wewe burya rero woza tukasengera uyu mwana ugakizwa mu kibanza ciwe, ukihana mu kibanza ciwe, hanyuma tukamusengera yocakira. Ngo bari baranjanye mu bapfumu hirya no hino, byarase. Bambwira yuko ngo mbe yigeze no kundana no mu ntara ya Cibitoke, ngo umuntu yavura uburima. Aha nawe nyine ngo byari byarase. Ivyo bintu byari magura mu ntege, atari ubundi ko ndakura canke se ubu nkuze izo nkuvu ntakizibona, ariko nkiri mutoya narutse mbona ndazibona. Ahantu byari byararimaguye, banjanye mu masengesho baransengera, bya bintu bica biruma, candakira kubw'amasengesho y'abera. Mama rero ngo acarakizwa, acarabandanya kubwanje. Rero nahora mbona rero acagira nacasenga, ibi nyene twagenda akagenda arasenga, kandi yasenga mu namatama. Ahantu nahakuye ikiba gikomeye cyane. Hari igihe usanga umenga umuntu kumbure ntiyosenga ngo abandi babyumve, kandi jewe mba nari umwana, ariko mugabo burya yari karanyigishirizamo mu bundi buryo. Imana yacu nidutabara, agenda arasenga kandi agasenga avuga numva. Kese nyine nkajya duhe n'umuntu yacamera nk'uhora agatubwira ngo nyine ntashobora ko agenda arivugana, mugabo tukagenda mwibarabara mwikaburimba agenda arasenga. Imana yacu nidutabare. Nanje mu nyuma rero nahapfuye ndagikoresha, rega bya bintu birakora. Rero ko ari byo nigiye kuri mama, ko ari byo nabonye yakora, bya bintu bijya hose birakora. Bwa bundi gusenga ahariho hose wosenga Imana, ntiworindira ngo mpaka nje mu rusengero. Niyo wowe uri kurafata urugendo, wofata umwanya ugasenga. Nibuka ko ibyo bintu nabibayemwo, n'ubu iyo bije ndabikora, mfa kubona ko ndahantu kumbure ndiko ndagenda nyene urugendo kumbure rwaje nyene, ashobora kugenda ndasenga. Imana yacu nidutabare. Mbere ugasanga nibagiye yuko ho bari mu nzira, ugasanga abankurikiranye bandabira bakabona ko mbengo ari utuntu tw'utumenyetso ndiko ndagira nyene,
ndiko ndasenga, Imana yacu nidutabare. Rero uyu muntu yavuze ngo nzozinduka nkurondere, nzogusenga mu gatondo ka kare. Imbere y'ibindi byose menye neza ko iki kintu gishobora gusenyura imisozi, gishobora gukuraho ibibazo byase kuvaho, gishobora kunzanira inyishu y'ibibazo byase gutorerwa inyishu bitatorewe inyishu. Nzozinduka kuko ibikorwa ni vya kare, akazi n'akakare. Umuntu asamaye mu gatondo kaba kabaye, ikivi ni ca kare. Nzozinduka ntazinduwe no kurondera jewe inyishu ziwanje ngo ndavyironderere, ariko nzozinduka nzinduwe no kukurondera, nzinduwe no gusenga, nzinduwe no kwambaza, nzinduwe no kukubwira ivyanje, kuko iri sengesho ryo mu gatondo rirafise ikintu rizohindura. Hariho ibintu vyase guhinduka, niyo mpamvu nkiri mu bugaragwa, niyo mpamvu ndahantu mu gihugu kitagiramwo amazi, niyo mpamvu ndahantu mw'isenga ry'ibuye, niyo mpamvu ntabona imbere ntabona inyuma, iburyo n'ibubafu atana kimwe cipasa. Niyo mpamvu ivyanje biboshwe, kuko nashize imbere ubwenge bwanje, nashize imbere ivyiyumviro vyanje, nashize imbere inguvu zanje, inkomezi zanje, imbaraga zanje, ubushobozi bwanje, nashize ivyizigiro kuri Barundi, ku bantu, ndabikura ku Mana, kandi ariho hotuma bigenda neza. Abangwanya baransagirije, baranyatatse, bazananye irya nino imbere n'inyuma, nanje ntaye bundi busaganiriza mfise kiretse kurondera Imana, nkazindurwa no kwirondera. Imana yacu nidutabare. Bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, ngaha turabona ku murongo w'indwi hari ijambo yavuze ngo kuko wambereye umufasha, Imana yacu nidutabare. Ngomba kuvugamwo yuko amasengesho dusenga muri urya mwanya wo mu gatondo, tukayarungika mu bikorwa tugiye kwirirwamwo, tukayarungika hariya ku kazi, tukayarungika hariya mu masoko, tukayarungika hariya mu mashure. Nimba uri umunyeshure, ayo masengesho aratuma Imana irungika ubufasha. Ayo masengesho aratuma Imana ikubera umufasha. Imana yacu nidutabara mu buryo bw'impwemu. Ajya amasengesho yo mu gatondo umuntu asenga atakindi kintu na kimwe arakora, atarapanga izindi porogaramu, atarabwira umukozi ngo wa mukozi uze gukora gutya, atarapanga ngo uno munsi bigenda uku, akavuga ngo ikintu ca mbere nkiva muri kino gitanda ncikangura, reka senga Imana, reka mpamagara Imana, reka ndondera Imana, reka ndayereka ibingoye, reka ndayibwira amajojo yanje, reka ndayibwira intambara ngwana nazo, mpanganye nazo, reka senga Imana. Ajya amasengesho afise ububasha budasanzwe bwo kubomagura, bwo gutegura imitego y'umutezi muri biriya bikorwa byacu bya misi yose tuba tugiye kwirirwamo. Intambara zari zihari, imitego yari ihari, amaksida yari ihari. Ibyo byose bibasha gukugwaho n'ubufasha bw'Imana. Imana iramanukana ubufasha, ikazizanywe no kudufasha, ikazizanywe no kutwunga umukono, ikazizanywe no kudushigikira, ikazizanywe no kudufata mu mugongo, ikazizanywe no kutwongeramo imbaraga, ikazizanywe no kudushoboza kwihangana, ikazizanywe no kutubera umufasha. Imana yacu nidutabare, kuko twayigize iya mbere, kuko twayishize imbere, kuko twayihamagaye. Aya masengesho yaba abantu bose babyumva kuko ndiko ndabyumva, nta muntu aba akwiye guhaguruka ugasanga no gusenga yanabyibagiye, akibagira kubwira Imana, ayereka ibyo agiye kwirirwamwo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha, tubonye ku murongo rero w'indwi havuga ngo kuko wambereye umufasha, kandi nzovugiriza impundu mu gitutu c'amababa yawe. Imana yacu nidutabare. Aho rero nkuye muri ijambo rivuga ngo Imana
iraheza ikatubera umufasha, iraheza ikadufasha, iraheza ikadushigikira. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma turangirize ku rindi jambo ngaha mbona ngaha ku murongo w'icenda, yerekana yuko ngo abashaka kunyica banzimirize bazoja epfo ikuzimu. Imana yacu nidutabare. Iyo twasenze mu mpemu no mu kuri, tugashira imbere Imana, tukayibanza imbere mu byacu byose, aya masengesho arahindura ibintu, arahanversa ubutware bw'abadayimoni, ubutware bw'ibishaka kutwica, ubushobozi bw'abansi bacu, ubushobozi bw'ibitugwanya, ubushobozi bw'abakonikoni, ubushobozi bw'abapfumu, ubushobozi bw'abanyamareba, ubushobozi bw'abarozi. Ibyo byose bibasha kuba hanverse kuko twasenze. Imana yavuze ngo abashaka kunyica bazoherezwa ikuzimu. Imana yacu nidutabare, bazoja epfo ikuzimu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data rero, dusenze Imana naho tutobona umengo hari ibintu bice bikorerwa nyene, burya haba hari ibintu byakoretse. Nari kuvuga ko Daniyeli yasenze agasenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, abona umengo nta kintu na kimwe cabaye, ngo mugabo ku munsi ugira 10, ico gihe ngo ariko arasenga, marayika caraza amubwira ati burya rero Daniyeli, wewe ntubone kumeye ngo kuva wasengeye ku munsi wa mbere Imana ntike kumva, ahubwo ugisenga ubwo nyene hacuwe ijambo, hafashwe ingingo, Imana yarungitse inyishu yawe. Ariko habaye ikibazo mu kirere kubera yuko cari kirimo abamedi n'abaperesi, carimwo ibitero, carimwo abadayimoni, kuko uri mu kirere hari ikirere kiboshwe. Kubera iki cari kiboshwe? Kubera bari mu gihugu c'i Babuloni, bari baratwawe ari inyambukira, bari baratwawe ari nyagano, ntibari novuga ngo mu ikirere nticari cugurutse. Imana yacu nidutabare. Burya ntiwiyumvire ngo ahantu hariho hose ikirere cuguruka kumwe. Iyo biba bimeze gutyo, nta mpamvu ibiho yo kugenda ngo tugiye ku musozi, ngo tugiye muri eglise, tugiye hehe? Ekaye burya hariho ahantu novuga ngo ku kirindiro, ahantu hari adresse, ahantu novuga ngo ari kuri antene, novuga ngo ku musozi w'Imana aho bironkeka. Byumvikana ko hariho n'ahandi rero bitaronkeka. Imana yacu nidutabare. Niyo umuntu ariko arabikora abasa n'uburiko ararima mu bunyovu, abariko arakubita isipiri mu mabuye, Imana yacu nidutabara. Aravuga ngo ariko abashaka kunyica bango banzimirize bazoja epfo ikuzimu. Imana yacu nidutabare. Rero iyo dusenze ibyari bitumbereye kuduhitana, Imana ibasha kubicurika, ibasha kubirungika ikuzimu, ibasha kubihindura ubusa kubw'uko twashize Imana imbere tugasenga Imana. Imana yacu nidutabara. Nibuka igihe kimwe nari nke muri segondere mu 13 ico gihe niho niga, nibuka umwarimu araho, n'umwarimu yitwa Simbiyara, ahantu nahoze yigeze kutwigisha ku kamaro ko gusengera indya. Numva nigishije gushasha umingo, iryo jambo ntiyari no kwiteba ko gusengera indya. Aradusigurira, tubwira ingene ivyo bintu biva mu isi humanye, isi yabayemwo ibyaha, isi yaviriyemwo amaraso, abadayimoni, abazima, baroza, babicanya, abapfumu n'ibindi, ivyo bahamura imizimu n'ibindi byose, ababandwa, bagirane byinshi, kw'ivyo bintu biba bivuye muri iryo. Hanyuma rero wewe uri umwana w'Imana, ugacupa kuruhagira, ugacupa kugomagira, ugacupa kurya uko nyene utabisengeye. Imana yacu nidutabare. Ico gihe utaronse ivyo yihana ngira ngo ni 1%. Kubera iki? Bwa bundi hariho akamaro kadasanzwe mu gusengera imfungurwa. Mbere atubwira ngo kiranazira gusenga usengera mu ntamatama, usengera mu ibanga, ngo ni ugusenga ukavyatura, kuko ngo ni urugamba buri kuragwana
bwo kwirukana bwo gukuraho umuvumo ubuhumane buri mu nge. Inge zawe zirahumanye muga mu gusenga ugaca usenga reja ngo Yesu abibemwo. Wapi, ibyo nivuga ngo Yesu abibemwo, Yesu abibemwo n'urugamba aturi ijambo kuko uri kurarema kugira ngo ibyo bintu ugomba wihereze uvyihereze byavuyemwo umuvumo n'ubuhumane buri muri ino si n'ibyaha byakorekewe mu isi. Wazi kw'isi yakwegewe umuvumo n'ibyaha. Imana yacu nidutabare rero, nta mugambi wo gutebana nifise. Reka tugarukirize ngaha rero, tubonye ijambo tubwira ngo hari ubushobozi buri mu masengesho dusenga mu gatondo, ubushobozi bw'isengesho ryo mu gatondo. Imana yacu nidutabare. Iyo urirungitse wowe ugenda ku kazi ugenda uraca aho ryaciye, wewe ugenda uraca mu nzira isengesho warungitse mu gatondo aho ryaciye nawe niho ugenda uraca. Kujya kudasenga isengesho mu mbaraga ryo mu gatondo, kudasenga isengesho rizima mu gatondo, ni ukwihemukira, ni uguhomba, ni ukubwira imisozi n'imitego byose biguteze ngo homba mugume ngaho ndaza ndabacemwo, hanyuma nimba munkomeretsa munkomese. Urumva ni nkaho novuga ngo uba wasi gukuraho amahwa ari mu nzira uhavucamwo uwo munsi. Ariko senze ubukuyeho amahwa, ubukuyeho imitego, ubugiye novuga ngo warungitse, novuga ngo ikompanyi canke ibatayo canke ikambi ya deminage, yo kudemina, yo gukuraho amamine. Imana yacu nidutabare bene data bakunze ba kino kiganiro. Igitondo gishasha cacu cuna muzika dusenga Imana rero n'umuhigwe umuntu asengera isengesho. Ndizera neza yuko abarisenga badahora babadesi, abasenga isengesho rizima mu gatondo bahora babona umwimbu ubitangira imbere mu bikorwa byose baba bagiye kwirirwamwo. Ariko n'umuhombe umuntu usanga bifata ibisanzwe, kuko niwe aba yihemukiye, niwe aba yibujije umugisha. Imana yacu nidutabara. Tuzosubira mu kiganiro igitondo c'ubutaha. Munyemerere dusenga Imana. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise atubwiye ko hariho ubushobozi buhagaze mu isengesho ryacu ryo mu gatondo. Ryari nitugushiramwo imbere, hanyuma nawe ugacuza ukatubera umufasha, kandi ugategura imitego y'umutezi. Mbere ibyari bitumbereye kutumira mirunzwa, kuduhitana, kutugirira nabi, yuko cubirunga ikikuzimu byose bigahizwayo. None rero umuntu wese aryumvise iri jambo akaba asanze hari n'igihe ahora atumuka agenda uko nyene, akaba atarazi ko yanyazwe, akaba atarazi ko umwasi Satani yamwivye ikintu gikomeye, yamunyaze ikintu gikomeye cyo gusenga mu gatondo. y'umuntu no mugirire neza nk'uko yihanye, imbabazi zawe zimuboneke ko, umuhe kwemerwa nawe, ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu izina ryawe rya Kristo Yesu. No tubisabye tubyizeye, amen.